Muri ya ntumbero yo kuraba ingene twogarukira ururimi rwacu rw'ikirundi, nashimye guhera ku burorero bwo hejuru bukoreshwa mu nzego zikomeye, kubera ari naho bihereye vyoshika hasi bimeze neza. Uno munsi rero nashaka kugaruka kw'ijambo dukoresha ngo leta. Leta mu kirundi sinzi ingene umuntu yoyiha insiguro, kubera iryo si ijambo ry'ikirundi. Iryo ni ijambo ryaje ku ntwaro z'abakoroni, niho iryo jambo ryavuka. Murabizi ko abakoroni bafatanije n'abantu bo muri Kongo kugira bagwanye umwami w'Uburundi. Rero ico gihe murazi ko ari intwaro yazana amagi izana amasoro. Nibaza ko rero kubera abo bantu bo muri Kongo bakorana n'abazungu, nibaza ko hariho bakoresheje ururimi rwabo, harya bavuga ngo zana amagi, ugasanga mu rurimi rw'igiswahili bavuga leta mayai. Hama umurundi naho rero yaciye atangura, kubera murazi ko batazira ibintu bimwe bimwe kubera ibintu bibaye. Rero aho abo baza baraza bababwira ati leta mayai, urumva abo nibo baciye bafata ko yoba ari nka leta, kubera nibo bitwa ko aribo batanga amategeko. Hama abarundi harya naho babaha ayo magi, barafise utujambo baca bakurikizako, naho harya umuntu iyo umwambuye arapfa kuguha muga akavuga ngo twara. Urumva ugasanga nk'ayo majambo abiri, leta, gutwara, ivyo nivyo abarundi bashizeho, mugabo atari ukubera ari ururimi rw'ikirundi, ni ukubera ivyo bintu vyariho vyerekeranye na leta, hama bakabaha biza bagatsitwara. Urumva naho ico kintu, iryo jambo leta cankwe gutwara vyavuye, kubera n'ibintu bitagira insiguro. Gutwara naho wumva ari mu kirundi, kurisigura ryokugora ico umuntu aba atwaye. Umva kenshi gutwara kumbure murashobora kuvyumva mu yindi siguro, ari umusuma aratwara, cankwe umva n'umuntu atwara ata ibintu bidaciye mu muco. Nico gituma nk'ayo majambo ngo leta, urumva ingene ryaje. Nibaza ko ubu tworinonosora, kubera ni ijambo atari n'ikirundi, ntirigira n'insiguro. Rero ugasanga tubiravye tukabifatanya n'ivyo leta nk'ubu ikora, ubu tukita leta, usanga ari ibintu vyo gutunganya imigambi myiza y'igihugu, gutunganiriza abenegihugu. Nibaza rero urwo rwego rwa leta tuvuga ubu, nibaza ko arirwo rwego twokwita urwego rw'ubutungane, kubera nibo batunganya ivy'igihugu, nibo batunganiriza abenegihugu. Urumva tubivanganya n'urwego rw'ubucamanza, mu bisanzwe ni ibintu bibiri usanga dukunda kwitiranya, mugabo ari inzego zibiri zitandukanye. Kubera urwego rw'ubucamanza bobo baca imanza bakurikije amategeko, mugabo urwego rw'ubutungane ni urwo rwego rutunganya ibintu vy'igihugu, rugatunganiriza abenegihugu. Kenshi usanga urwo rwego sirwo ruca imanza, n'urwo
nubwo gutunganya imigambi y'igihugu gusa. Rero aho niho twogaruka, aho twovuga leta tukavuga ko ari urwego rw'ubutungane rutunganya ibintu by'igihugu, rugatunganiriza abenegihugu. Hanyuma mu bisanzwe hajya bavuga ngo twara, rya jambo tugarukako, hajya si ijambo ryiza ry'ikirundi ryo kubwira nk'umukuru w'ikintu, ari nk'umukuru w'ikomine, ukamubwira umutware. Hajya ni iryo jambo rya kera, nko ku muntu wa kera azi ico gihe cazana amagi n'amasoro, aho arumva ko n'akantu kaje uko. Mugabo avuze umutware ntibiba arapfa kubivuga ko ari ibintu twamenyereye. Mu bisanzwe umusitanteri aba ari uwujejwe ubutungane muri komine, aserukira buramatari nawe mu ntara agaserukira umukuru w'igihugu. Hanyuma hakaba hariho n'abandi bajejwe ibindi bisata byo mu gihugu, abo akaba aribo bitwa urwego rw'ubutungane. Baba ari abashikiranganji, baba ari bajejwe ubutungane mu bisata bajejwe, mu bushikiranganji bajejwe. Umva rero nibaza ko tworeka kuvyitiranya n'urwego rw'abacamanza, kubera abacamanza bo abantu babitura iyo bafise ingorane zerekeye imanza. Bo bakoresha amategeko hama agashobora guca urubanza. Urumva rero ayo niyo majambo mbona twokwihweza turayakosora, kubera uvuze leta umuntu ico si n'ikirundi. Nibaza ko twogerageza tukaza turakoresha ikirundi cacu, sitadire n'abantu abo twokwita leta twobahindura bakaba nibo rwego rw'ubutungane. Hanyuma urwego rw'abacamanza ubwo n'urundi rwego ruca imanza rukoresheje amategeko. Hanyuma tugaca tukumva tugatahura ivyo, ntituvuge ngo leta yose ni umwenegihugu wese ngo ni leta. Haba hariho abantu bari hejuru batunganya ivyo bintu vy'abenegihugu. Aho niho nibaza ko nk'iryo jambo leta, iryo ni ijambo ryaje gutyo, umuntu yovuga ko ari nk'ijambo ryavutse rivuye mu bintu nyene bariko barabacura bufuni na buhoro. Si ukuvuga ko umwenegihugu yaciye yita abo bitwa ko batwara, urumva babitse ko ari ugutwara, babaha ati twara, urumva babita byose ko ari bo leta, hanyuma batwara. Umva abarundi nuko bita amazina amwe abantu nk'abo. Mugabo ico ntikiba ari kirundi, ntikiba ari kirundi ciza gishobora gukoreshwa mu rwego rwo hejuru. Urumva rero aho niho nashaka ko uwufise ico aterera wese yovuga, kugira ikirundi cacu kigaruke, ntikibe ikintu co kuvugwa mw'ibarabara gusa, mugo kiba ari ikintu gifise insiguro. Umwana abajije, umuntu akaronka insiguro amuha ico bisigura. Kubera iyo uvuze urwego rw'ubutungane, urumvamwo ko ari ubutungane, gutunganya naho bishobora kuba gutunganya ari amatungo
ari amatungo y'igihugu cankwe gutunganya imigambi iteza imbere abenegihugu, eka harimwo ibintu vyinshi muri urwo rwego rw'ubutungane, gutunganya ibintu. Mugabo tubitandukanye n'urwego rw'ubucamanza, nico nibaza twokorerako kugira dutangure kuza amajambo akomeye tuyaha insiguro bikwiranye. Ntituze turavanganya rero dukoresha ibintu vyabaye aho mu gikoroni, hariho amajambo menshi wasanga avugwa, ugasanga n'ubu tuguma tuyakoresha, mugabo umwana akubajije ntushobore kuronka insiguro mu rurimi rw'ikirundi ico kintu kiba gisigura. Nibaza ko tuzobandanya buhoro buhoro, hanyuma ababijejwe bakaraba ko hari ikintu bohindura kugira urwaruka ruriko rurakura ntirukure nk'uko twe twagumye tubifata uko twibaza ko ariko vyamye, mugabo siko vyamye. Hariho indimi zikoreshwa wumva ukivuga ngo ni Kirundi, mugabo iyo kitagira insiguro ico ntikiba ari Kirundi. Yego murakoze.